Namahoro. Imana yakoze turiko turumva amajambo y'Imana, rero Imana ishishikaye kutugirira neza. Jewe nitwa Nsanzugwimo Asiteri, nkaba muri santere ya Nyakarambo, mubwiriza w'Inyarurimba. Nubwo twamaze igihe kumenyana ni vyiza, rero reka tubandanye dusoma ijambo ry'Imana riri mu gitabo ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice ca 5. Turahera ku murongo wa 13 n'amajambo atubwira umukristo icari igikorwa ciwe. Abakristo kwari umuco n'umunyu arico gikorwa ciwe. Reka dusome rero. Abakristo nibo munyu w'isi n'umuco wayo. Muri umunyu w'isi, ariko umunyu iyo ushize uburyohe uba ukiryoshwa n'iki? Ntaco uba ukimaze atari ugutanga hanze ugakandagirwa n'abantu. Muri umuco w'isi, igisagara cubatswe ku mpinga y'umusozi ntigishobora guhishwa. Ntarogomeka itara ngo baryubikeko igisimbo, ariko barishira ku gitereko caryo ngo riboneshereze abari mu nzu bose. Abari ku muco wanyu ubonesha imbere y'abantu, ngo babone ibikorwa vyanyu vyiza, bahimbaze so wo mw'ijuru. N'aya majambo y'Imana tugiye gushishikara kongeraho gusangira muri kano kanya. Yesu ngo yabwiye abigishwa ngo muri umunyu w'isi. Ikindi ca kabiri, muri n'umuco. Urumva abakristo biwe, abakristo yababwiye muri umunyu, abakristo n'umunyu. Ica kabiri n'umuco vyo kumurikira isi. Nico yababwiye ngo bamenye igikorwa cabo. Ati abariko aha twumvise yavuze ati umunyu iyo ushize uburyohe ntaco ukimaze, kuko umunyu igikorwa cawo ni ukuryosha ibintu, bawushira mu bintu bitaryoshe kugira ngo biryohe. Rero igihe ata buryohe bwo kuryosha ibintu gifise, ntugishoboye igikorwa cawo ntaco ukimaze, uba woca utabwa ugakandagirwa n'abantu. Ati kandi itara naryo nyene barishira ahantu ngo riboneshe. Ntibashobora kurishira ku gisimbo ngo barinyegeze. Mbere twumvise ngo n'itara ryashizwe ahantu ku gasozi, ku mpinga y'umusozi, ngo riboneshereze abantu bose. Urumva rero ntishobora guhishwa. Kuri gikorwa cyaryo no kubonesha. Rero n'ayo majambo hanyuma cyabwira ati abarikorera ibikorwa vyabo biba vyiza imbere y'abantu, kugira ngo babibone bose, bibigishe bakora ibikorwa ciza, babe mu muco. Ibikorwa nivyo bimurika. Aha twumvise ko kubonesha yaciye avuga ati n'ibikorwa vyanyu biboneshereza abantu. Rero n'aya majambo y'Imana tugiye gusangira muri kano kanya igikorwa cacu. Umuntu wese, umukristo, umuntu yiyeguriye Kristo, uwitwa umukristo, uwitwa uwiwe, avuga ati uwitwa uwuyitirirwa, uwangurikiye
agikwiriye kwitwa uko ngo ni umukristo aba yahindutse aba yataye akaranga kuko ahari twumva ngo Yesu ni umuco. Yesu ni umuco rero n'abiwe n'umuco kuko dusana bisaba ko dusana na Yesu kuko turi ishusho yiwe. Yesu yavuze ngo ndebe umuntu ase nanje amere nkanje akore nkanje bitabuko ntituba turi abana b'Imana kuko umuntu asa n'Imana kuko n'ishusho yavuye ku Mana kuko Imana ngo yabumvye ikibumbano ibumba mu vyondo igishira ngaho ico nticyasa n'Imana vyari vyondo cyari igishusho iki kibumbano mubona mugabo ngo ica ihumeka impwemu zivuye hehe muri yo izihumekera muri ico umuntu aca biki umuntu rero umuntu n'uyo rero ngo niwe Imana iragomba ko dusa n'Imana dukora ibikorwa bisa n'Imana. Ahandi abakristo ahandi twumvise Yohana hata ivyashuriwe Yohana igice ca mbere ku murongo wa 12 igice ca mbere ku murongo wa 12 vyashuriwe Yohana avuga ngo mpindukiye kuraba ijwi rivuganye nanje mpindukiye mbona ibiterekwa kw'amatara vy'izahabu kandi hagati y'ivyo biterekwa kw'amatara mbona usa n'umwana w'umuntu yambaye imyambaro ishika ku birenge yambaye mu gikiza umukanda w'izahabu. Aha Yohana wahindukiye ngo yabonye ibiterekwa kw'iki ngo bigana ndwi ngo yaramashengero yahere yo muri Efeso yaramashengero ndwi yo muri Efeso ni ukuvuga abakristo abantu b'Imana ibiterekwa kw'iki amatara kugira biboneshereze abantu. Ayo mashengero yaharugwaga nk'amatara. Rero itara ni igikorwa cyaryo kiboneka igihe mu gihe hari umwiza. Ubu ntawe wacana amatara ngo aboneshe, ubu ntibikeneye kumurika mugabo nibwira haje igicuku igikorwa cy'amatara gica kigirana gica kiboneka. Inzu icerekana ko ikomeye nuko haza isegenya niho icaboneka ko yubatswe ku rutare ifise umushinga ukomeye. Haje isegenya isegenya ikayicako ariko iyo ni ku musenyi nyasegenya icahinga hanyuma nyanza igasenyuka. Rero ikintu gipimwa nuko haje iki kinyiganitsa. Rero amageragezwa rero canke mu mwijima niho hakeneye ko abakristo bakora igikorwa cyabo kuko ubu turi ngaha mu rusengero. Ubu twese aha murabona abantu bameze neza baratekereje abantu bose ntiworaba n'intungane gusa hari uri kurasaragurika n'amahoro tumeze neza turi umunyu n'umuco. Umuco mwiza umaze ati ntiworaba abantu baraho tuboraba baratekereje mugabo iza kugaragara itwagenda hehe mu mwiza. Tuvuye ngaho umuntu atashe muhira niba ataha muhira ugasanga ivyamye kononekara ugasanga ivyamenaguritse. Niwashika muhira ubundi mudiyakonikazi w'Inyakaranga witwa Faraziya yadusomeye ijambo ati mwomenya ko umuntu w'Imana uhosomoka akaza agahagarara inyuma
yuko akumva uko tuvugana n'abana niho musuzumira ntimusuzumira ahantu rusengera ko musuzuma woshike mpande yuko akumva amajambo tuvugana n'abo muhira rero hariya niho hakeneye ko itara ryaka kuko hariya niho ubushitse mu bibazo niho ubushitse ahantu igikorwa cyayo bisabwa ko rikora ahari ijambo ry'Imana dusomye hariya igitabo cy'Abami ba kabiri hariya nyine twasomye igice cya 6 igitabo cy'Abami ba kabiri igice cya 6 igice cya 6 ku murongo wa 13 ku murongo wa 20 duhere ku murongo wa 20 bashitse Samariya Elisa aravuga atewe Uhoraho humura amaso y'aba bantu barabe nuko Uhoraho ahumura amaso bagize ngo bararaba babona bari Samariya hagati umwami w'Abisirayeli ababonye abaza Elisa ati mbega mutungwa ndabice aho sinobica aramwishyura ateka ntubice mbega bawufata mpiri kuko inkota yawe n'umuheto wawe woheza ukabica nibabazanire ibyo kurya n'amazi barye banywe babone kwisubirira kwa shebuja nuko arondereza ibyo kurya byinshi bamaze kurya no kunywa arabarungika basubira kwa shebuja maze uhereye ubwo ibitero by'Abasiriya ntibyongeye kuza mu gihugu cy'Abisirayeli n'ayo majambo y'Imana turiko tuvuga igikorwa cy'umuntu cyangwa igikorwa cyo kumurika kiboneka ibigoranye Elisa kubera yari umuntu yari umuco twumvise ngo Abasiriya baje kumutera bari bamuzingiye baramufata bamaze kumufata acarasenga Imana ikibasuka ku buntu hanyuma abashikanye Samariya warasenga Imana ikirabahumura amaso umwami w'Abisirayeli acaravuga ati abo nibabazi bari baje kutwica reka tubasubirize mu ngogo reka tubice ariko umuntu w'Imana ijambo ry'Imana rivuga ngo ikibi ntikivura ikindi Yesu yavuze ngo bakuvuma ubahezanye rero ngo Elisa cyaravuga ati mbega nyakubahwa n'ingoma waho abo wofata bisaba kucubice ariko none abasubira we wabafashe n'Imana yabifatiye none tubice ahubwo nibabarondereza ibyo kurya nibacumbe imitsima babaronderera nibabaronderera imboga tubaza Imana n'abashitsi tubaza Imana yumvire ko Imana waraje kukwica kandi rero abantu beza bumvira ijambo ry'Imana uyu mukozi w'Imana yaragoye kumvira kuko mugenda muvome mwarike mucumbira abantu mubonye bagazana inkota n'amahiriguza mu bice mugaca mumumvi yacyari ikintu kigoye ariko kubw'ukwizera gukora ibitangaza baca baremera baca baracumba bararika bararondereza imboga barabaha bararya barahaga
hanyuma baca barabaherekeza baturasubira mu gihugu cyabo. Basubiyeyo baca baravuga uko byagenze. Bibiliya ivuga ngo kuva ico gihe abo base ntibasubiye gutera Abisirayeli. Rero umuco, iyo umuntu abaye umuco aramurikira ibiri mu mwiza bikaba mu muco. Iyo umuntu abaye umunyu ivyari bibishe birahinduka bikabirana bikaryoha. Abasiriya baca bahinduka inshuti z'Abisirayeli kubera iciza, kubera umunyu wari muri Elisa, kubera umunyu wari muri Elisa waciye ubakura n'ubwo bubi bari bafise. Nayo majambo y'Imana rero dushishikare twongere kw'irindi jambo aha Daniyeli, igitabo cya Daniyeli igice cya 2. Igikorwa turi kuri iri jambo, igikorwa cy'umukristo ni ukuba umuco, ni uguhindura ibyari bibishe bikaryoha. Nicyo gikorwa cyacu kandi birashoboka, tugikorane umwete. Twumvise ngo ntidutinye kuko uri kumwe natwe aruta uri mu bisi. Ari ijambo ry'Imana ngo urubuto rwe ruzokwama iki? Amajambo. Rero reka dusome Daniyeli igice cya 2 ku murongo wa 47. Avuga ngo nuko umwami abwira Daniyeli ati nukuri Imana yanyu niyo Mana nyamana, niyo shebuja w'abami kandi niyo ishira amabanga, niyo yihishura amabanga kuko ushoboye guhishura iryo banga. Maze umwami akuza Daniyeli amuha ingabire nyinshi zikomeye, amuha igihugu muri Babuloni no kuba umukuru w'abaganza abanyabwenge bose b'i Babuloni. Maze Daniyeli asaba umwami ngo Shaduraka na Meshaki na Abedenego bamutwarire muri ico gihugu cy'i Babuloni, ariko Daniyeli aguma ibwami. Dusomye hano igice cya 3 ku murongo wa 28. Nebukadineza aravuga ati Imana ya Shaduraka na Meshaki na Abedenego iragahimbazwa, niyo yarungitse umumarayika wayo igakiza abasavyi bayo bayizigiye, kuko ijambo ryanje baricishije ukundi bagaheba amagara yabo kugira ngo ntibagire iyindi mana nimwe basaba canke basenga atari Imana yabo. Nico gitumye nshinga icyagezwe yuko umuntu wese wo mu bwoko bwose canke ihanga canke wo mu bavuga indimi zitari zimwe azovuga nabi Imana ya Shaduraka na Meshaki na Abedenego azohimbagurwa, kandi urugo rwiwe ruzosigara ritongo, kuko atayindi Mana iriho ishobora gukiza bene ubu buryo. Maze umwami yashira hejuru Shaduraka na Meshaki na Abedenego mu gihugu cy'i Babuloni. N'aya majambo avuga ku bakristo canke ku bagororotsi, igikorwa cyabo cyari cyo kumurikira isi no guhindura, icyo guhindura ibibishe bikaba byiza, kuko bari umuco. Aho baca hose umuco baraka, byaca bigenda neza. Duhora turirimba ngo Yesu ashitse ibintu bigirana, birahinduka, ibintu bigenda neza. Abashaduraka na Meshaki na Abedenego bajanywe ari nyagano, bagenda mu gihugu cy'i Babuloni, mu gihugu cy'abanyabyaha basenga ibigirwamana batubaha Imana. Ariko aho umugororotsi ashitse
umugororotsi n'isi iramurondera. Harya abanyabyaha ni uko bahumye n'impumyi. Impumyi nayo ntimenye icyo ikora. Impumyi iyi kuko hajya n'umuntu yubaka akajya kwimanika. None umuntu yubaka akagenda akimanika, mwumva kwica umuntu wundi byongo. Urupfu n'umubenja, urupfu nta kintu kitabutinya, nta kintu kitagubaha, uratera ubwoba. Ariko kubera ubuhumyi, umuntu atabona imbere, atazi kazoza, atazi yazoja, atazi ko imbere hari ubuzima bubandanya, hari inkurikizi yabonye. Umuntu arakira umugozi akishyira mu ijosi. Ariko ngaha twese twabona ikintu kigiye kutwica, kugira ngo bamwe bose twose k'ibyo bihome turida kuraba n'umuryango cyane. Urupfu nta muntu atarutinya. Mugabo iyo umuntu ahumye araruhurumira, kuko inka ihurumira umuntu aragenda akimanika. Rero hagiye pagani rero n'abanyene bagomba ibyiza nuko bahumye, kuko ndahari umupagani ariko arondera umukozi ameze gute. None umuntu w'imborerwa, umuntu w'imborerwa w'umunywarumogi umwe usanga agendera ari intuze, wamubwira umwizige mukajya kumushyira mu rugo rwawe, ukamuragiza ibitungwa cyangwa ukamusigarana ibyo mu rugo, ukeneye ndagushimye wowe uramurerwa. N'abarya bagangaza ibiboreza, umukozi wiwe abonanywa akamurerwa ntiyemera kumuha ibara yiwe ngo hebicutse, kandi arazi ko agangaza ibiboreza. Mugabo ntagomba ko umukozi we agirana, kuko avuga ati nomuha yobaborerwa yoca bisanzaza. Arazi ko ikiboreza ari kimwe. Ugera n'abapagani bagomba abantu beza, bobo bakora ibibi. Mugabo abeza barabona ko ari beza, mugabo birabagora kubikora kuko hari ikibakoresha ibibi byo bibi. Rero umwami w'i Babuloni nubwo basenga ibigirwamana, ngo bashitseyo aca avuga ati ndongerera abakozi beza boshobora tukazokorana mu kurongora igihugu. Mundongerere muri abo bantu mwazanye n'inyagano, murabe ni mubandi abantu mubona boshobora kuzokorana. Ngo baca batora hari umugororotsi. Ntuzoshimirwa buri umwicanyi, ntuzoshimirwa buri umusambanyi, ntuzoshimirwa buri umubeshi cyangwa urazi guteranya. Aba narazi guteranya, ngo narazi kwifatira umuntu mu gahanga, ngo ni umuhitsi. Icyo ntibazo bigushimira. Bararondera i Babuloni, haca hashimwa b'Abisirayeli, hashimwa Shaduraka na Meshaki na Abedenego. Barabajyana bati ngaba batwabonye, barababegereza. Hagera igihe ibintu birasobanura, kubera bagomba basenga Imana. Daniyeli bane umwami ararongera abo gufasha kubisobanura, ajya mu banyabwenge birabananira, ajya mu bapfumu akoresha amangeteke birabananira. hanyuma bakibaje naho biruko hariho umuntu yubaha Imana nzima, kandi barazi ko ari Imana atari nzima. Ati hariho umuntu yubaha Imana nzima tuzi kandi avugana n'Imana. Ati ninde? Ati ni Daniyeli. Aca baramubwira Daniyeli, nabo Daniyeli bacikabura aragenda ahantu barasenga Imana. Imana ni wowe wishura amabanga, none mwishurira ibinini. Aca arabishikishura, aca arabisobanurira umwami. Amaze kubimusobanurira, umwami aca aramukunda, aca aramukuza muri icyo gihugu, aca amuha igice igihugu ngo cy'Ibabuloni. Baramwita akahatwara imbere. Ndabona umuntu mwiza, ndabona ati rero kuri inzu hano ngomba mufasha. Erega nawe
yarondera abantu bameze gute wewe beza ati ndondera bashakura akanamesha kinabedenego ndabona niba dukorana neza ndabona niba batuzuye mu buryarya ni baza bari bafasha gutwara ati ngo benda baguhaye ati mugabo nanjye ndoza ndakora n'ibwami tuzogumana ibwami ati ngo meni byiza aca arabaha ubwo butware aho Babuloni abapagani ngo baho muri icyo gihugu ati noneho igihugu ngacyo abagororotsi b'Abisirayeli bagifasha baca bagira inzigo barondera uburyo bwo kubateranya n'umwami baca bahenda umwami bamwereka yuko mbega baramukunda kumbe afise ikindi bamunyegeje ati nyaguhora ku ngoma turakwemera umutware mwiza none rero tugomba tushireho ikimenyetso cy'ishusho yawe umuntu atazocunamira azoba atakubaha azoca ahindaguka azoca atabwa mu rwobo rw'intanga abandi batabwe mu muriro n'urugo rwiwe rugira ingorane kuko azoba atakubasha umwami aca yibaza yuko mbega baramukunda ariko ntibamukunda bagomba kumuteranya bagomba uburyo bashikira shakira akanamesha kinabedenego ngo bakuyemo umwami kandi ngo yarabakunda cyane yarabona abantu beza yarabona abantu bakora neza abantu b'intore abantu atabintu by'akarenganyo abantu mu mabanga y'igihugu bikorana neza umwami atego igiyo nama ni nziza inama yo kunyubaha yo kugenda baranyunamira iyo nama mu mpaye ni nziza atero nyakubaha esinya utazobirengako azoca umwami acarasi ajya kwihuta gusa ubundi yavuze ati iyo ugomba kuvuga ijambo banza uzungurutse ururimi ngo incuro igihumbi ukumva iryo uvuga ariko hagazana ingaruka ushake rugume mu kanwa rero ngo acari yihuta arakubita ku kimanga arasinya ati turamufasha twarondera Daniyeli bari bazi ko Daniyeli na bagenzi we bari bafite icyane twari ko kizira kwikubita ishusho y'ikintu imbere y'ishusho y'ikintu na kimwe cyangwa gusenga umuntu bari bafite ibyagezwe by'Imana bibabuza gusenga igishushanyo cyangwa umuntu cyangwa icyaremwe cyose bari bazi ko batazoshobora gusenga icyo kigirwamana ngo niho baca baza batinya kubahwa cyagezwe bamwe bahora utonesha bamwe bahora bizigira bamwe uheruka gushinga amabanga mu gihugu ngo nibo bizigira ufise mu gihugu ngaba barakugararije bikwegere umwe Daniyeli imbere niba ari imbere yabo asenga gatatu ku munsi ntanakubara baramuhamagara baramusambisha bagirana mugabo uyu Daniyeli baratera baramuterera mu bworo bw'intanga arasinya ati nta kundi ko nokwiyahuza bingaruka ko ushafatwa none nta kundi genda mugire uko mugabo baragenda mutanga babaye ati uyu udahoze yari umuhitsi yari umukozi mwiza twakorana neza nta bintu yonona niwe yari umwizigirwa wanje ariko ndafashwe n'iyi sinyo nihuse gusinya nta kundi mugabo harya ijambo ry'umuntu ry'Imana ngo rizogenda gusa burya amajambo y'Imana Daniyeli cyangwa uwo muco yamurika n'uwo mwami wari muri we umwami bacagenda babanye baramushorera bamujyana baterera mu mwobo w'intama mugabo acagenda babaye ubona yagenda arasengera ku mutima kuko uterera intambwe kandi zabanje gusozeshwa ngo zimushikire zarangariye ntiwosubira kwiyumvira ngo njya mpagasubirayo kujya kurara icyo byabaye ariko yari agifise ikizigiti ati mwana yiwe basha
ngira ngo ntibigende uko ntibizokwijana yakumanya amakenga ugacaragenda ugacarahindukira ukeye mu gatondo ugacaraza Daniyeli tuvuga ko Daniyeli yari afise agace ko kugira kwize Daniyeli musavyi w'Imana nzima yamana yawukorera ega yakuzigamya mugobo gw'intama atekomeye mugenzi imbere yawe ntaco nakosheje ari imbere yayo ntaco nakosheje aha rero niho twumvise nahajya mubashaduraka niko vyagenze baba batawe mu muriro ngo niho yacavuga ati nta kuntu nimubafate hanyuma mu gihugu cose ntwara nk'uko nagere sohoka acarasohoka kuko twumvise ngo uri kumwe uri muri isi izo ntambwe naho hari intambwe hari imeze nk'intambwe ngo ziraziritse naho zitontowe hari intambwe ngo zashizwe ku nzira ngo zitere ubwoba ingenzi ariko ngo zari ziziritse zari zo gutera ubwoba gusa rero ahantu yaciye avuga ati mu gihugu ntwara ntiyagire iyindi mana izogirana atari imana yanjye yashaduraka na Meshaki na Abedenego kuko amagara yabo bemeye kuyahera ijambo ryanjye bakaricisha ukundi mugabo imana yabo ikabarokora nta yindi mana tubona atari imana yabo rero nayo majambo ngo umuco w'abagororotsi Yesu agomba ko tuba umuco igikorwa cy'umukristo no kuba umuco baca baramurikira Babuloni itegeko ricarihera ku nyumba 10 riraduga no hejuru ngo ntiyagire iyindi mana isubira kugirana ibigirwamana bica biratituka i Babuloni kubera abagororotsi rero n'aya majambo ngo turi umuco Yesu agomba kuba umuco kandi uwo muco ubonesha bigoye babonesheje bigoye umuco wabo watse urupfu ruri ku munwa intambwe ziri ngaho umucanga uri kuraka niho umuco wabo byasabwa ko babonesha niho ubutumwa bwaciye bushika i Babuloni buja hejuru uraboneka umunyu rero uboneka iyo hagira inyoni nyinshi niho useruka kandi n'umuco useruka iyo habonetse umwijima rero n'aya majambo Imana idufashe ngo tuba umuco igikorwa cyacu nico kuryosha isi igahinduka ari twumvise bavuga ngo mu gihe cy'umwami Nero igihe cy'umwami Nero ngo yafashe abakristo abatsitsa kuba abakristo arababoha ati nimuhebe iryo zina kurishira ni mu kanwa ati twebwe ntitureka kuvuga Yesu ubundi yagenze ngo hari icyo yakoreye umutima wawe utazogirana ati ntitumuheba nubwo twagendana twaramubonye hari icyo yadukozeko naho uvuga ngo tuvuge nabi ntitumuvuga nabi twahora twari impumyi none ubu turabona ngo bamaze barabafata babashyira ahantu barahamagara abantu kugira ngo n'abantu bose bacukirwe ntihagire usubira gukurikira iryo zina babona urupfu bapfuye umwami Nero ngo yari yashinze ibiti umwe wese bakamuboherako bakamusiga ibintu bimeze nka peteroli ahamagara amakomine yose sinzi njyana n'abo maporofesi atandukanye ngira baraje abegereye hose tunimubuze murabe babandi bazimiye urupfu bapfuye munamye ukimwe ntihagire usubira kuvyura ku gatima babashyira ku kibuga cy'ibirori cyo kurorera mu batwenge kumwe bagira Samusoni batehe ngabo barabatabura kubadomeka bati kandi imvugo yabo bavuga ngo n'amatara y'iki ehenga bajya bariko barakara kuko nyamatara ariko araka baritegereza mugabo
umugororotsi uri kumwe uri mu bisi umugororotsi afise intsinzi ngo babitegereje umwe ngo abantu bari baje kurorera agira ngo ahubwo baca babikura ku mutima ngo bakabitegereza ngo bakaca binjira none barya abantu bazize iki imbere muri Imana ikabagendera barya abantu bazize gusa nta muntu bagiriye nabi nta muntu bivye nta muntu bareganije none bazize iki ngo bakaca bumva urwamo rw'abantu ngo abo bantu bagasemera ngo abantu bagije gusa kugeza ngo bacavuga bati hatuye umwe ngo nk'abantu babijana bagacoka abantu bakurazira ubusa abantu bati nubwo mu mwinshi hariho abandi bavutse bariko barabakimbukira hariho abandi bariko barabakimbukira bameze imitima yabo yimukiye mu bantu bagasimba bariko barabakimbukira mbere ngo n'umujenerali umwe nawe nyine ati aba bantu tubahora ubusa nabo nyine baramufata baca baragenda ati nawe tukugira nkabo mugabo ngo uko bishe 10 haca haboneka 1000 kivutse ubasigaye baje kurorera aca batangura kwiga asha aho guhamagara abantu ngo tuwice ugaze kurorera ahubwo nimureke kuko abishe umwe aca havuka bica amaraso yabo ihinduka nk'imbuto turiko turabiba zibavukamo ahubwo abukuntu vyohagaruka ahubwo bazorushiza kugira kugwira rero umuco uboneka mu bintu bimeze gute biboneka mu bintu bibi uboneka harya abantu barwaye harya mu bihanyi wanyu hari abarwaye harya urwaje harya ushitse mu bitaro urwaje harya niho ubonekera k'umuco umuco ntumurika ngaha mu rusengero rero neza agomba ko tuba umuco tukongera tukaba umunyu rero umunyu iyo utakifise uburyohe nta kindi gikorwa cyawo cyutaba umuco nyine iyo utakikora igikorwa cyawo nawe nyine ntaco ukimaze rero Imana itubwire neza rero amajambo ngo dushishikare kuba umuco dukora igikorwa cyacu tuzobona abantu benshi bahinduka kuko natwebwe twamurikiwe n'iki n'abantu rero n'ayo majambo abayumvise wese Imana ibahezagiye Imana yo mw'ijuru Imana nyakubahwa turagushimiye ko uri kumwe natwe none turasabye ijambo ryawe